Ndongeye kuguha akazi na karibu kuri yambonesha kure ya nyariyo Jambo net. Reka ndakwipfuriza kumererwa neza wewe washoboye kugirirwa amahirwe ukabona ikindi gitondo ukabona izuba rirasanda na kwipfuriza kuza kubona izuba rirenga. Rero ndaguhaye kazi na karibu muri ya makuru y'inkino. Reka turabere hamwe ibyashoboye kuranga iyi ndwi muri football. Hariya hirya ku munsi wa gatatu aho inkino zari zibaye, reka dushobore kubaha amahezita y'inkino zimwe zikomakomeye cyane zariko ziraba hirya no hino ku isi. Muri Champions League hariya Copenhagen ariko iratana mu mitwe na Manchester City ku kibuga cha Copenhagen, aho Manchester City yashoboye kwifatira mu gahanga iyi equipe kayitsinda ibitsindo bitatu. Real Madrid ariko iratana mu mitwe na Leipzig, aho umukinyi wa Leipzig ari yashoboye kuvuga imbere yuko urukino baza kurutangura ko neza na neza Real Madrid atashobora gukura intsinzi cyangwa idashobora kuraba igori rya Leipzig kuno munsi. Ariko Real Madrid nko musanzwe muzi ko uyu mugwi wa hariya wa Madrid utoroshe na gatonya uhita ukubita igitsindo kimwe Leipzig uhita urimanukira naho uru rukino rutari goroshe na gatonya. Muri Premier League G Vincent yari kirahura na Vizera, aho Vizera yashoboye gutsinda igitsindo kimwe G Vincent kubusa ihita irimanukira. Championship naho hariya tubona neza yuko bitari byoroshe hagati ya Manchester na Sheffield Wednesday, aho Manchester yashoboye gutsinda Sheffield Wednesday ibitsindo bibiri kubusa. Turabandanye n'andi makuru yagiye araranga indwi muri football. West Brom yariko iratsinda Cardiff City ibitsindo bibiri kubusa. Turabandanya cyane, reka twinjire hariya mu yandi makuru y'inkino yashoboye kuranga uyu munsi. Ubona neza yuko wari umunsi wariko uraba ku inkino nyinshi cyane. Swansea City yari kirahura na Leeds United, aho Swansea City yashoboye gutsindwa ibitsindo bine byose kubusa. Bristol City na Southampton, aho Bristol City yariko irahura na Southampton, Bristol City ihita itsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe Southampton. Reka tumera amateka tonya kugira dushobore kubandanya n'izindi nkino. Ku munsi waje naho hari nkino zidasanzwe, aho ubona neza yuko muri Europa Champions League hariko harahura Lazio Roma na Bayern Munich, Paris Saint-Germain yari kirahura na Real Sociedad. Mu gihugu cy'Ubutaliyano naho Serie A, aho Bologna yari kirahura na Fiorentina. Hariya anya ku mugabane wa Asia Champions League Players of saa neza Joburg yari kirahura na Pohang. 14 Bangkok United yari kirahura na Yokohama FC Marinos. Hariya anya ku kibuga cyayo Sezere hariko haraba urukino rwa Nasif na Karish. Ayin nayo yariko iratura mu mitwe ni equipe ya Nasaf Karish. Hama isaha zibiri z'ijoro, aho El Faiha yari kirahura na El Nasser, umugwi Cristiano Ronaldo asanzwe akinamwe hariya mu gihugu cy'Abarabu. So reka tubandanye cyane n'indi migwi yagiye irahura mu mitwe ku munsi w'ejo. Muri Egypt Premier League Sezere neza na neza Al Ahly yari kirahura na Al Ittihad. Sezere kandi hariko Al Ittihad na El Gaish. Hama nyene hariko n'undi rukino Arab Contractor hamwe na EP na NP byariko birahura nayo isaha imwe z'ijoro. Z yari kirahura na Pyramids. Hama mu gihugu cy'Ubwongereza na Championship tubona neza Huddersfield yari kirahura na Sunderland. Saa 3:45 Plymouth yari kirahura na Coventry. Hariya nyene saa 3:45 nyene hariko urukino rwa Preston Midland Brutes. Stoke yari kirahura na KPR. Vendeze naho Millwall yari kirahura na Ipswich. Hariya muri Greece naho Greek Cup tubona neza yuko isaha imwe n'iminota 30 PAOK yari kirahura na Panathinaikos. Mu gihugu cy'Ubuhinde naho hariya mu Bahinde hamwe muzi neza yuko hava abigeme beza nk'uko tubizi. Turabona neza yuko hariko haraba urukino isaha saa 10 z'umugoroba, hariko haraba urukino rwahuye na Goya na Mohan Bagan. Muri Iran hariko haraba urukino rwahuje Fulad na Gol. Turabandanye neza n'andi makuru. Tora neza yuko umugwi wa Real Madrid guhera muri 2010 guhera muri 2010 inyuma yaho Angel Di Maria Real Madrid nta wundi mukinyi irasinyisha aba mu gihugu cya Argentina. Murumva neza yuko ibintu atari ibintu bisanzwe, aho Real Madrid kuva muri 2010 nta mukinyi irashobora kuja kurondera
ku mugabane wa Argentine. Sinzi yuko biva yuko uyu mukinyi Lionel Messi yabaye umukinyi batigeze bagira ico novuga bameze nk'abakeba kuva ashika mu mugwi wa FC Barcelona, ariko katuma usanga Real Madrid idashobora kwiyumvira kuba yoja kurondera umukinyi hariya mu gihugu ca Argentine. Erik ten Hag ngo yoba yasavye abayobozi ba Manchester United ko bamuzanira umukinyi Lautaro Martinez wa Inter de Milan. No kuvuga yuko hariya muri Manchester United umukinyi Erik ten Hag ariko arasaba uyu mukinyi wo muri Inter de Milan yuko Manchester United yoshobora kumwiyegereza. Hariya tubona neza yuko umunezero ku mugwi wa Cote d'Ivoire, umugwi w'igihugu ukiri mwinshi cyane kuva aho batwaye ikigombe ca kane. Murabona neza yuko wari umugwi wagiye uhura n'ama difficulty ariko urikomeza kugeza aho bashoboye gutwara iki gikombe. Inyuma yo gutwara igikombe ca kane, umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire yahaye miliyoni 100 z'amafaranga umunezero umumenyereza Emerse Faye, miliyoni 50 z'amafaranga buri mukinyi wese. No kuvuga saba amafaranga y'amarundi ariko nirira faranga bakoresha muri Cote d'Ivoire. Inzu ifise agaciro kangana na miliyoni 50 z'amafaranga buri mukinyi. No kuvuga umukinyi bashoboye kumuha miliyoni 50 z'amafaranga, bamuha n'inzu y'agaciro k'imiliyoni 50, miliyoni 100 z'amafaranga kuri staff technique, miliyoni 600 z'amafaranga kwishira hamwe ry'umupira w'amaguru muri Cote d'Ivoire. Murumva neza yuko igihe natwe Uburundi twagira ubuntu tugatwara kane ko ibintu bitwa byoroshe. Iki gikombe vraiment kirimo amafaranga menshi cyane, umuperezida kandi nawe akaba atashoboye kwibanira kugira ashobore kunezeza abakinyi. Breaking news: Tottenham iripfuza gusinyisha mu kwezi kw'indwi umukinyi Conor Gallagher. No kuvuga yuko uyu mukinyi n'umukinyi akomeye cyane akinira umugwi wa Chelsea. Rero murumva neza yuko Tottenham ikiramurondera hasi hejuru. Reka rero dushoboye kubabwira kugeza ubu unya uko imigwi igenda irusharushanya amanota hariya mu gihugu cy'Ubwongereza muri La Liga Champions League. No kuvuga muri La Liga mumbabarire cyane, no kuvuga yuko uko imigwi isumbasumbanya amanota kugeza ubu mwihiganwa rya Premier League mu Bwongereza. No kuvuga umugwi wa Liverpool uracari mu kibanza ca mbere n'amanota 58, ugakurikirwa n'umugwi wa Man City ufise amanota 52. Haca haza umugwi wa Arsenal ufise amanota 52. Urana neza yuko banganya n'umugwi wa Manchester City amanota gusa bagasumbasumbanya ibitsindo, aho ubona neza yuko iyi migwi iravye nabi. Man City igasamara gatonya, Arsenal ishobora guhita iduga igahita yifatira iki kibanza Arsenal isanzwe irimwo. Hariya aje mu kibanza cya kane twasanga umugwi wa Spurs ufise amanota 47, Aston Villa amanota 46, Man United amanota 41, Newcastle amanota 36, West Ham amanota 36, biranganya nazo zisumbasumbanya ibitsindo. Brighton ifise amanota 35, Chelsea ifise mu kibanza c'icumi n'amanota 38, Wolves amanota 32 mu kibanza c'11, Fulham amanota 29, Bournemouth amanota 27, Brentford ikafise amanota 25 mu kibanza ca 14, Crystal Palace hari amanota 28. Mu kibanza ca 13 turasanga Nottingham Forest amanota 21, Luton Town mu kibanza ca 17 n'amanota 20, Everton n'amanota 19 mu kibanza ca 18, 19 Burnley ikafisa amanota 13. Hariya anya mu kibanza ca 20 twasanga Sheffield United n'amanota 13. Nuko imigwi igenda isumbasumbanya amanota muri La Liga Premier League. Okay. Breaking news: imigwi ya Oman na Monaco yose ishaka kuzosinyisha umukinyi Anthony Martial ku buntu. No kuvuga uyu mukinyi ava hariya anya mu mugwi wa Manchester United ariko aripfuzwa n'imigwi nka Monaco n'indi migwi igitandukanye baripfuza kumuzana. Hariya kugeza ubu Scott Tominay niwe mukinyi afise ibitsindo byinshi muri Manchester United kuko afise ibitsindo 7 byose. Mumva neza ko uyu mukinyi ariko ayitwara neza. So reka dushobore kumira amate kugira dushobore kubandanya n'izindi n'ayandi makuru y'inkino yagiye aranga iyi ndwi tugezemwo. Okay.
Tuongera kubasaba abantu batarafyonda subscribe kuri Jambo Net ko mwoshobora gufyonda subscribe kugira dushobore kubana gatanu kuri gatanu. Breaking news, inyuma yo gukina inkino zidasanzwe muri CAN, Sina Salvador indero yabaye nke cyane. Aba bakinyi indero yashoboye kubabana nke. Emiron umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri CAN na Edi Salvador bose birukanye mu mugwi serukira gihugu wa Guinea Equatoriale. Mumva yuko aba bakinyi nibo bashoboye gutsinda ibitsindo byinshi muri CAN ariko bashoboye kwirukanwa. Bano bakinyi bahetse kino gihugu muri ino CAN ariko ngaba bahawe bashoboye kugaragaza indero nke ngo hari ibikorwa bikomeye by'ubutandero byakozwe na bano babiri byanasabye ko n'igipolisi cyo muri Cote d'Ivoire gitabara. Ico bakoze nta kiravugwa kano kanya ariko cyatumye bafata uno mwanzuro ukomeye. Twacarondera amakuru tuzoshobora kubatahuriza, tuzoshobora kubatangariza ibikorwa bitameze neza abakinyo muri Guinea Equatoriale bashoboye gukora kugira bashobore kwirukanwa mu migwi yabo serukira gihugu. Mwumva neza yuko amakosa ntibiba byoroshe. Hariya abakinyi nabo usanga ari abantu keshi akantu kindiro keshi usanga kariko karabagora ariko nukubandanya bahenda. Reka tubandanye n'ayandi magwi n'ayandi makuru yagiye aranga iyi ndwi ya muri football hanze y'igihugu ku migabane ya Burayi. Michael Owen simbona umugwi numwe woshobora gutsinda Manchester City mu nkino zibamwo ugwibanze nubwo gusubiriza ino season. Nukuvuga bari abakinyi ba muri Manchester City bo bavuga ati nta mugwi numwe tubona neza yuko woshobora guhangara iyi equipe yacu ngo bashobore kuyikora mu gahanga. Breaking news, Tottenham igiye kongera ayandi masezerano umukinyi Hagen Minson. Uyu mukinyi ndabibutsa neza kwava hariya mu gihugu ca Korea, n'umukinyi ashoboye cyane, n'umukinyi akomeye vraiment. Ndazi neza yuko mukunda kubona iyo ari mu kibuga, n'umukinyi atikoraho, n'umukinyi akomeye cyane. Official Crepia Diata ahanishijwe kudakinira Senegal inkino zine atange ni hadabu y'ibihumbi 10 by'amadolari. Uyu mukinyi mwana neza yuko akunda kugaruka mu binyamakuru aho beshi usanga bariko bavuga yuko ngo afise isura nk'inkende, ashoboye guhanishwa ihadabu y'imiliyoni 10 z'amadolari, agahanishwa n'imikino ine yose atazoshobora gukinira igihugu ca Cote d'Ivoire. Ati byagenze gute? Uno yahanywe na CAF yagirizwa kubwira umwe mu bagize ishirahamwe rya CAF ngo muri abagi bibiturire inyuma yo gukugwa muri CAN kwa Senegal imbere ya Cote d'Ivoire. Murumva neza yuko rero abakinyi baze baracunga umunwa buriya anya ushobora no kuvuga bukebuke kubera hari ikintu bita detecteur de signe mu kibuga ziba ziriko ziracana ko ziraba neza yuko naho kongera mugenzi wabo bakakubona ku minwa. Niyo mpamvu ukunda gusanga abakinyi bariko baravuga kenshi barifuka ku munwa. Gutsindira kuba umuyobozi wa Barca kwa Joan Laporta muri 2003 byishe indoto za Czech zo gukinira Barca. Peter Cech uyu mukinyi muramwibuka neza yuko yari umukinyi akomeye cyane mu bintu byo gusama, yashoboye gukinira umugwi wa Chelsea imyaka myinshi. Rero uyu mu coach yaje muri Barcelona muri 2003 biragaragara neza yuko ngo yashoboye kwica indoto zuko Peter Cech yoshobora kuza agakinira umugwi wa FC Barcelona. Iyo John Laporta adatsinda amatora ya 2003 nakabaye naciye nsinya muri Barca. Mwumva neza yuko Peter Cech yarafise indoto zo kuba yokinira umugwi wa Barcelona nubwo bitagenze uko. Ayo n'amajambo Peter Cech yashoboye gushikiriza. Breaking news, Kensi Promise umunya Netherland akinira Spartak Moscow yaciwe gufungwa imyaka 6. Ati byagenze gute? Kensi yatsinzwe n'urubanza rwo kuba yarafashije mu kwinjiza kokayine baciye ku kibuga c'indege ca Anvers. Bino babikoze mu kwezi kwa mbere muri 2020 ari mu bijije ibiro birenga 1300 by'urumogi. Urumva neza yuko aba bakinyi bariko barakora ibintu bidasanzwe kandi bitemewe n'amategeko. Gufata mukinjiza ibiro 1300 itoni n'ibiro 300 ku kibuga c'indege bya kokayine byatumye uyu mukinyi acigwa igihano cyo gupfungwa imyaka 3. Umukinyi yatsinzwe urubanza yemeza ko nawe yari muri abo binjije ubwo rumogi rwari rufise agaciro ka miliyoni 75 z'amafaranga
ya Burayi hariya anya murazi yuko ifaranga ryero riba gihagaze ku miliyoni 75 si miliyoni 75 z'amafaranga y'amarundi. Breaking news, harahigwa ko hari amahirwe ko Ramses ashobora gusinya mu mugwi wa Real de Madrid mu gihe ibya Mbappe na Haaland vyokwanga. No kuvuga neza yuko murazi neza ko umugwi wa Real Madrid uri kurandira hasi hejuru kuba wosinyisha aba basore babiri harimwo umukinyi asanzwe akomeye cyane ariwe Kylian Mbappe hamwe n'umukinyi akomeye cyane we Haaland akina mu mugwi wa Man City na Kylian Mbappe akina hariya anya mu Bufaransa mu gihugu ca mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Ariko murumva neza yuko Real Madrid ikirondera n'abandi bakinyi ishobora gukinisha. Uko niko inkino zaraye zigenze hirya no hino ku isi. Rero reka dushobore kugaruka kuri resultat za match zashoboye kuba ku munsi w'ejo. Lazio Rome itsinda FC Bayern Munich igitsindo kimwe kubusa. Akanaka maramaza umugwi wa Bayern Munich muzi neza ko ari umugwi ukomeye cyane. Abari bapariye ku munsi w'ejo amatike yashoboye gutabuka, ariko mwihangane niko bimeze, haba gutsinda no gutsindwa. Paris Saint-Germain ifata ikubita hariya anye ikubagura ihondagura umugwi wa Real Sociedad. Muri Serie A Bologna hariya anya itsinda ibitsindo bibiri Fiorentina. Championship mu Bwongereza Huddersfield itsinda igitsindo kimwe Sunderland. Plymouth Argyle itsinda ibitsindo bibiri ku bindi kuri Coventry City. Preston North End ibitsindo bibiri kuri kimwe Middlesbrough. Stone City itsinda igitsindo kimwe Queen's Park Rangers. Willwall itsindwa ibitsindo bine byose kubusa na Ipswich Town. Premiership Aberdeen ibitsindo bitatu ku bindi na Motherwell. Rangers itsinda ibitsindo bitatu Ross County. First Division Arsenal ibitsindo bibiri ku bindi Omania. IL Limassol itsindwa ibitsindo bibiri kuri bitatu na Aiki Lanika. Anofis itsinda ibitsindo bibiri kubusa Apollon Limassol. First Division Kavina itsindwa ibitsindo bitatu byose na Padibis. Trinity Zrinin itsinda inganya igitsindo kimwe kukina Slavia Praha. Premier League Sporting Lagos itsinda igitsindo kimwe kubusa Rivers United. Premier League Turwanda na Premier League aho Al Ittihad yatsinze ibitsindo bibiri ku bindi na El Gaish. Hariya ni muri Egypt. Arabe Contractor itsindwa igitsindo kimwe na NP Z0 ibitsindo ubusa ku bundi na Pyramid. Pardon murambabarira cyane. Podal na Podal Pro. Bekani ubusa ku bundi Inyo Chualaga. Lisnas Zenmara itsindwa igitsindo kimwe na FAR Rabat. Raja Casablanca itsinda igitsindo kimwe Maghreb Fez Jeunesse Sporting Swaziland itsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe WY Dadi Casablanca. AFC Champions League hariya anya Jambo Sport itsinda ibitsindo bibiri kubusa bwa Pohang Steels. Bangkok United itsinda ibitsindo bibiri ku bindi Yokohama Marinos. Nasaf Kalishi inganya ubusa ku bundi na El Fayaha itsindwa igitsindo kimwe hariya n'umugwi wa Cristiano Ronaldo El Nasser kubusa. Turabandanya n'andi makuru hirya no hino ku isi. Official Kylian Mbappe niwe yaraye atowe nk'umukinyi yaranze urukino rwahuje Paris Saint-Germain na Real Sociedad, aho yashoboye guhabwa agashimwe hariya anya muri Official Matteo Guandiz niwe yaraye atowe nk'umukinyi yaranze urukino rwahuje Lazio na Bayern Munich. Hariya anya inkino zihari uno munsi hirya no hino ku isi. Rero Europa League turaza gusanga Feyenoord iri kirakina na AS Roma. Hazoba ari 19:45 zo ngaha mu Burundi. Galatasaray iza gukina Sparta aho ni 19:45. Imigwi ngiye gusoma yose iza gukura 19:45. Shakhtar Donetsk iza guhana Marseille. Young Boys iza guhana Sporting CP. Hariya sayine nazo zendezere zisanga mu Burundi. AS Milan iza kubiriho irikiraho na Lens. Benfica Toulouse. Braga Karabag. Lens Freiburg.
Europa Conference League Playoff. Saa moya na 45 Mord iza kubirikirana Legia Olympiacos Pillars ize guhura na Ferencvaros, Royal Inyoseje na Frankfurt, Stans Graz Slovan Bratislava, Ajax iza kubirikaho na Bodø/Glimt, Betis iza kubirikaho na Zagreb, Maccabi iza kubirikaho na Gent, Servette iza kubirikirana mu mitwe na Ludogorets. Muri Aziya, Champions League Playoff iza kuba saa sita, mamashi iza kuba atanguye aho USAN HD iza kubirikaho na Kofi Nav Bahor na Mangan El Ittihad, hariya anya 18 Sapahani na Il Hilal, uyu mugwi ukomeye cyane hariya mu gihugu c'Abarabu. Cyprus iza kubirikaho na Sita Championship. Iyi ni imikino ya Cyprus City Championship, aho Karmanitios iza kubirikiraho na Doxa, Nia Salamis iza kubiretana mutwa na Zakakiu, Aipol iza kubirikaho na Aris Egypt Premier League, Baladiyat El Mahala, Future FC, El Ismail na Seremika. Nuko imigwi iza gukina uno munsi. Kylian Mbappe amaze gutsinda ibitsindo 44 kugeza ubu mwihiganwa rya UEFA Champions League. Uyu muhungu ntavyorosha na gatonya. Uyu muhungu murumva ko ari umukinyi akomeye cyane. Gushika ubu amaze gutsinda ibitsindo byinshi gusumba Mohamed Salah na Didier Drogba. Official Abanibo bakinyi 11, official aba nibo bakinyi 11 baranze ihiganwa rya kane riheruka kurangira. No kuvuga abakinyi 11 bashoboye kuranga imikino yabaye muri kane ishoboye kurangira. Uwa mbere ni Rowan Wen William, hagakurikira We Trust Ikonge, hagakurikira Chankes Bembamba, hagakurikira Ola Aina, hagakurikira Chilisran Coman. Abakinyi bafise amazina agoye cyane. Hagakurikira uwo bita Teboho Mokina, hagakurikira Ja Michael Seri, hagakurikira Frank Kesi, hagakurikira Yohan Wissa, hagakurikira Unya Emilio Sini Arugarkam na Emil Safai. Kandi abashimire cyane washoboye kumara akanya uri kurantega ugutwi. Ndabaye karibona kaze mu yandi makuru tuza kubandanya ku munsi wejo. Ndagusaba gufyonda subscribe, active la petite cloche de notification kugira ibiganiro dukora bigushikire ku munsi. Ejo nzogaruka ko uyu mukinyi Toni Kroos, nongere ngaruke ku mukinyi Ronaldo Araujo akinira umugwi wa FC Barcelona. Ndabwire ibiko biraba hariya anya ku mugabane w'Uburayi. Murakoze cyane mwubahwe. Yari wa musore wanyu Rolifo. Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha. Ciao ciao, see you next